mwami nditeguye kukwiyubuze ndaru. This afternoon I want to share with you the word that I've been meditating on. Kuruno muhingamo nipfuje gusangira namwe ijambo namye ndimburako. And it is the word that I've been challenged with. Ni jambo ryamye rikora cyane ku buzima bwanje. And I want to share it with you. Kandi nashaka turisangirire hamwe. If you are seated in this place, Nimba wicaye muri kino kibanza, and if somebody has to ask you, hanyuma umuntu akakubaza ati, are you a blessed man? mbega uri umuntu w'umunyamugisha? Who is a blessed man here? Ninde muntu w'umuhigwe? Ninde munyamugisha? I'm sure each one of us is a Christian. Who is a blessed man among us? Ninde munyamugisha hano? Nimba twese turi abakristo. Amen. This is a rich church, right? Iri ni shengero ry'igitangaza cyane. Everyone is blessed. Abari bose n'abanyamugisha. But it's such a problem when we think a blessing Hari kibazo cyane igihe twiyumviriye ngo umugisha as material things. Nk'ikintu gifadika. Now, because we come from the place where poverty is rampant, kubera ko tuzana n'ahantu ubukene ariyo nkuru rusangi, when every one of us has some material things, iyo rero bamwe muri twebwe bafise utuntu kanaka dufadika, we think that person is blessed. tuvuga duti uyu muntu yarahiriwe n'umuhigwe. But when you don't have anything, ariko cagihe wewe utafise ikintu na kimwe, you feel miserable. wumva umenga warajakaye. You feel like you don't belong. You feel like the society is really not treating you well. Wumva umenga uragowe, wumva umenga societe ntabwo iri kwitaho. But why is it like that? Ariko kubera iki bimeze gutyo? There must be a world view somewhere. Hategerezwa kuba hari uburyo isibo n'ibintu. And that world view Uko kuntu rero isibo n'ibintu is a wrong world view. Isi ibona ibintu mu buryo buri wrong, butari bwo. And unfortunately, because many of us come from the poor families, Kandi kubera yuko benshi muri twebwe tuzanana mu miryango ikenye, we try hard to work hard to even overwork ourselves. tugerageza gukora cyane no kugeza naho dukora ibirengeye ubushobozi bwacu, So we can look like we are blessed. kugira ngo abantu batubona bazotubone nk'abantu twahezagiwe, So we can show our families that we are blessed. kugira ngo twereke imiryango yacu yuko twebwe caciyemo. And that's wrong. Ariko kandi ivyo sivyo. The blessing of God Umugisha w'Imana doesn't always have something to do with materials. umugisha w'Imana, umugisha Imana itanga ntabwo uhura n'ibintu bifadika. I know you are shocked Ndazi ko ngaha mwese muciye mubashoke, because you call yourself kubera yuko hari ukuntu mwiyita and you think in your mind kandi mukibaza mu byiyumviro byanyu that if I work harder, yuko niwakora cyane, if I work 24/7, niwakora iminsi 24 masaha 28 Monday to Sunday, kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu, then I will show my family that I'm rich, then I'm blessed. aho rero nzereka umuryango wanje ati jewe narakoze kandi nararoraniwe. That's a wrong view of seeing the blessing. Ariko nimba ubona umugisha muri ubwo buryo ubibona mu buryo butari bwo. That's the wrong way of seeing the blessedness. Ubwo n'uburyo butari bwo bwo kubona umugisha. So today we look at the things Tugiye kuraba uyu munsi Jesus himself talked about the blessedness. Aho Yesu nawe nyene yigishije kubijanye no guhezagirwa. In the book of Matthew 5, 6, 7, mu gitabo ca Matayo igice ca 5 ku murongo wa 6 n'uwindwi, the Sermon on the Mount. Aho Yesu avuga ubutumwa bwiza yicaye ku musozi, ari ku musozi, And the Sermon on the Plain. N'ubutumwa Yesu yavugiye mu kiyaya. He talks about the blessed people.
aho hose yagiye avuga abahigwa baribo. He never talked about people with material. Ntabwo yigeze yerekana abahigwe ko ari abantu bafise cash, bafise ibintu bifadika. Now, if you see yourself as a person who is working hard for you to be a blessed person, nimba wibaza yuko ni wakora cyane uzoca uba umuntu wahezagiwe, that's wrong. Ivyo sivyo. And I want to discourage you Nashaka kuguca intege and encourage you at the same time kandi nkagutera n'intege muri uwo mwanya nyene, that your blessing yuko umugisha wawe is in first knowing God. icambere no kumenya Imana. Your blessing Umugisha wawe is first to know and follow Christ. utangurira mu gukurikira Kristo. Now we're going to look at what David says about people who are blessed. Tugiye kuhera kuco Dawidi avuga kubijanye no kumenya no guhezagirwa. And we do a careful study of what he says in this poem. Kandi tugiye kwiga neza ico Dawidi avuga muri no poeme yiwe. Please listen very carefully. Mugerageze mukurikire. And if possible, take your notebook. Nimba bishoboka ufate note zawe. Because we're going to look at this poetic writing Kuko tugiye kuraba muri ino nyandiko y'icese. and see how Christ sees this thing. Kugira ngo tubone uko Imana ivugira muri kino kintu. And see how much we can be challenged from this text. Hanyuma tubone n'ingene ijambo ry'Imana rishobora kutubwirira muri kino cyanditswe. We're reading Psalm 1. Tugiye gusoma Zaburi igice ca mbere. Psalm 1. Zaburi igice ca mbere. And we read the whole psalm. Tugiye gusoma ino Zaburi yose, ntabwo ari ndende. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, Hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, nor stands in the way of sinners, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, nor sits in the seat of scoffers, aticarana n'abacokoranyi, but his delight ariko ibimuhimbara is in the law of the Lord, biri mu vyagezwe and on vy'Uhoraho, his law kandi ivyagezwe vyiwe he meditates day and night. nivyo ashira ku mutima ku murango no Now mwijoro. look at this example. This man is like, Murabe kano karorero, uyu muntu ngo ameze, he is like a tree planted by the streams of water ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi that y'amazi, yields its fruit in its season, kandi ngo cama igihe caco, and its leaf does not wither. kandi ibibabi vyaco ntivyigera vyuma. In all he does, Ico akora cose in all that he does, he prospers. ngo kimubera kuno. What kind of man is this? Murumva uno muntu, The man that everything he does, he prospers. uyu muntu ngo ivyo akoze vyose birama. This man must be an extraordinary man, Uyu muntu ategerezwa kuba ari umuntu adasanzwe, not a simple man. apana wa muntu wo guta mu ndasa. Who of you, even though you said you are blessed, whatever you do, you prosper? Put your hand Mwibaze up. nunaho mwavuze ngo mwarahezagiwe muri abanyamugisha, ni ikihe kintu mukora ko gikaca kigenda uko nyene mugikozeko? Nobody? Nta numwe afise icako ikintu cyose akoze kica kimubera kuno. But you said you are blessed. Ariko mwari mwavuze ngo mwarahezagiwe. Okay, let's study this text. Reka tubandanye twiga kino canditswe. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. Ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. The psalmist in this poetic writing Ikintu ijwi riri muri no nyandiko y'ivyese, he said that blessed is the man that does not walk in the counsel of the wicked. What does it mean? hano Dawidi avuga ngo hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi. Mbega ibi bisobanura iki? When someone is walking, Igihe umuntu ariko aratambuka, it means he has direction he's going to. uyu muntu bisobanura ngo arazi ariko yerekeza. It means he has somebody that is guiding him. Arafise n'umuntu ariko aramuyoborera muri iyo nzira. Therefore, he has a destination. Uyu muntu arafise ashaka kugera. And the way he's walking, Ariko kandi mu buryo ariko aratambuka, he's not walking alone. ntariko aratambuka wenyene, He's walking in the counsel of the wicked. ariko aratambukira mu nzira z'ababi. He's following the instruction of the wicked.
ariko arakurikira impanuro ababi bamuhereza. He's following all of the counsel. He's following all of the advice of the sinners. Ariko akurikira inyigisho, ariko akurikira impanuro ahabwa n'abanyabyaha. Now this man Ariko uyu muntu is not a blessed man. uyu muntu si wa muntu ahezagiwe. If you are in this place Ariko nimba uri muri kino kibanza and you are in this church ukaba uri muri rino shengero and your life is guided by the wicked ways of doing things, ariko ubuzima bwawe bukaba bugegwa n'abantu babi abanyabyaha, you are walking the counsel of the wicked, of the sinners, all of the sinners, the ones that guide you, that give you the counsel of how you have to live. ukamugendera mu nama z'ababi wicarana n'abacokoranyi, ivyiyumviro vyawe vyose bikaba ari ivyo ukura mu mitwe y'abacokoranyi. That's not a Christian way. Iyi si inzira y'umukristo. You examine how you walk on a daily basis. Wame urimbura ukungene utambuka buri munsi. How do you walk? Mbega ugendera mu nzira nki? Who do you listen to give you advice, to give you counsel? Ni bande muyaga, ni bande wumviriza ngo baguhe impanuro. And doesn't stop there. He says, this man who is blessed is a man that not stands in the ways of the sinners. Ntahagararira hano gusa avuga ngo uyu muntu w'umuhigwe ni umuntu adahagarara mu nzira z'abanyabyaha. When somebody is standing, iyo umuntu ahagaze, what does it mean? bisobanura iki? It means I am well positioned. Bisobanura ngo ndi muri position nziza, ndi mu gihagararo cyo. It means I am very much prepared for anything that can come because I'm standing still. Bivuga ngo nditeguriye buri kintu cyose cyoza kuko mpagaze nshikamye. I am ready to align and identify with the person who might come in my way. Ndi ready, nditeguriye kuyaga no gutunganya ibintu byose by'abantu boza bampanza amaso. Now, if I stand in the way of the sinners, ariko rero hamwe ndinze mpagarara mu nzira z'abanyabyaha, and I feel so content and so happy to be with these people, nkumva nezererewe kubana n'abanyabyaha, nkumva nezererewe kubana n'abantu bameze gutya, to align and identify with their life, hanyuma nkumva nkwiye kwishushanya n'ubuzima bwabo, I am not a blessed man. aho sindi wa muntu w'umuhigwe. I am not a blessed man. Ntabwo ndi wa muntu w'umuhigwe. But the Christian way of living ariko ubuzima bwo kubaho Kristo is to always stand against every wicked ways of the sinners. ubuzima Kristo nukwama duhagaze tunyuranije n'ivyiyumviro by'abanyabyaha. And the world has to know that we are different from them. kandi n'isi itegerezwa kumenya yuko twebwe dutandukanye. The world has to know that we are different from them. The way we talk, the way we behave, the way we do things must be different. isi itegerezwa kumenya yuko twebwe dutandukanye, uburyo tuvuga, uburyo tugenda n'uburyo twiyumvira. We cannot be like everyone. Ntidutegerezwa kumera nka buri umwe wese. We must be different. Dutegerezwa kuba abantu batandukanye. And doesn't stop there. kandi ntagarukiriza hano. The third verb that he uses, arongera akavuga ati, he uses the verb sit. akoresha irivuga rivuga ngo kwicara. The blessed man doesn't sit in the seat of scoffers. ngo ntiyicarana n'abacokoranyi. What does it mean? mbega bisobanura iki? When somebody is seated, iyo umuntu yicaye, like this gentleman here, nk'uyu mushinga ntahe mubona hano, he's relaxed. aricaye. He is relaxed. aricaye atuje. He is comfortable. yicaye amerewe neza, aguwe neza. Now, the poetic writing here, ukuntu Dawidi yandika mu buryo bw'icese, he's saying, avuga ngo, if you are
a Christian, if you are a person who wants to be blessed, avuga ngo nimba uri umukristo ashaka kuba umuhigwe you better watch. utegerezwa kwihweza. Are you comfortable? Utegerezwa kwihweza niba wicaye utekanye. In your ways of sinning, do you feel rejoicing when you are sinning and you feel comfortable and you don't feel the reverence of God in your life? Mbega igihe wacumuye wumva atangorane biguteye, wumva atakibazo biguteye. You are rejoicing. You are seated as if you are okay with sitting with sin. Mbega igihe wicaye wicariye ku vyaha wumva atangorane biguteye, wumva ari amahoro menshi. Now, sin should always bring us to Christ. Sin should always make us run to Christ. Icaha gitegerezwa kwama kitwirukana kuri Kristo, kidutwara kuri Kristo. It is not something that we should be comfortable with. Ntabwo ari ikintu twategerezwa kwicarana tukumva na mahoro. At any cost, we should rebuke it. Kubw'ikiguzi cyose byodusaba tutegerezwa kugituza mu buzima bwacu. And the way we do that, kandi uburyo tubikora, it is the way to discern those people that we see together. ni mu buryo bwo gutandukanya abantu twicarana. It is the way we talk to the people and they talk back to us. Ni mu buryo tuyaga n'abantu nabo bakayaga natwe. It is the way they behave to us and we behave to them, and then we conclude that we're going to be with these people or we're not going to be with these Ni mu people. buryo abantu tuyaga, ni mu buryo abantu tugiranira imigenderanire maze tukavuga duti aba bantu n'abantu banje, aba nabo se abantu banje. This is a Christian way of living. Ubu ni bwo buryo bwo kubaho mu buzima bw'Kristo. We have to be radical in our ways of living. Dutegerezwa kuba abantu bafise ingingo zo mu buryo bwo kugenderako. Now, if you say, I will sin, nimba uvuga ngo jewe nzokora icaha like anybody, nk'uko n'abandi bose babikora, this is not a blessed person. ntuzoba uri wa muntu w'umuhigwe. Now, it doesn't end there. He continues. Ariko kandi ntarangiriza hano, arabandanya. He says, this man delights in the law of the Lord and he meditates on this law day and night. Arabandanya kavuga ngo ariko ibihimbara uno muntu ngo biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyo vyagezwe ngo yama birimbura ku murango no mw'ijoro. What does it mean? Bisobanura iki? His joy, umunezero wiwe, his life ubuzima bwiwe is set on the daily progress of reading the word of God and meditating on it every day. ubuzima bwiwe bushizwe ku kwama arimbura ku ijambo ry'Imana no ku vyagezwe vyayo ijoro n'umurango. That's the joy this is the joy of a blessed person. Niwo munezero w'umuntu w'umunyamugisha. Now, if you say, I have money, I have the plot, I have my family, then they are all happy, they are blessed. Nimba uvuga ngo ndafise amafaranga, ndafise parcelle n'inzu, ndafise umuryango, uranezerewe, ntuce wibaza ko ari wewe munyamugisha. Do you read your word and you study the word and meditate on it? Mbega wowe wiga ijambo ry'Imana ukongera ukanaririmburako? That's the life of a blessed person. Ubu nibwo buzima bw'umuntu yahezagiwe. And I don't care how much you have. Kandi sinitaye ku vyo ufise I uko don't care how bingana. much your family is. Sinitaye ku vyo umuryango wawe uko ungana. This is what the Bible Iri says. ni ko ijambo ry'Imana rivuga. That a blessed man is Yuko the man umuntu yahezagiwe ari that reads the word and meditates on it ari wa daily. muntu asoma ijambo ry'Imana akanaririmbura akagiyumvira akarihoza ku mutima ku murango no mw'ijoro. This is the joy of this person. Uyu niwe munezero w'uno muntu. I wonder what your joy is. Nama nibaza rero ni iki kimeze gitanga umunezero kuri wewe. I've seen so many of us. Nabonye benshi muri twebwe. Because of poverty we come with from back home. Kubera ubukene twakuye muhira. We get here. Turagishika hano. Those that used to be Christians, they never go to church anymore. Abahoze arabakristo baja ku rushengero mu Burundi bageze hano kubera ubukene ntibasubira kujayo. They tell you, naje guhiga, right? Bakubwira ngo I came to make money. And they tell you very proudly, they say, I'm a hustler.
kandi bakubwira ngo jewe ndi umuntu ewana wo kuyarondera. This is the wrong worldview. And when we are Christian, we are so excited when they talk to us this way. Instead, we should rebuke it. Iyo bariko babitubwira twumva umenga birasekeje, ariko iki ni ikintu kibi cyane dukwiye kwamirira kure. And if you are seated in this place, nimba wicaye muri kino kibanza, and you count your life on how hard you work, kandi ugafatira ubuzima bwawe ku nguvu nyinshi ukoresha akazi, and you don't count your life on the joy of reading the word and study the word and meditate on it, let it be your life. ariko ubuzima bwawe ntubuharurire ku kungene uri kugendera mu ijambo ry'Imana, usoma ijambo ry'Imana kangahe, ugerageza kugendera mu ijambo ry'Imana mu buryo bungana iki. Doesn't matter. Naco bitwaye. Whatever cars you have, whatever cars, how many cars you have, ntukite ku mamodoka uko ufise Any amamodoka ufise achievement. ingena ngana, ivyo wagezeko, God still sees you as a person who is not blessed. ivyo waba ufise vyose Imana ikuravye ikubona nk'umuntu w'umugogwa karuhariwe, Because you're trying to bless yourself. kubera yuko uri kugerageza kwigira umunyamugisha. And the blessed man Kandi umuntu w'umuhigwe, is the one that finds delight, that finds his joy umuhigwe ni wahunda asanga umunezero wiwe on studying the word, mu kwiga ijambo ry'Imana, reading the word. mu gusoma ijambo ry'Imana. That man, Uyo muntu there is a blessing on it. I will show you now. hari umugisha kuri we. Now, if I say that, Iyo mvuze rero gutyo, do I mean you have to sit at your home all of a sudden start reading your Bible only 24 hours? iyo mvuze gutyo sinshatse kuvuga ngo uce ugenda ino munsi niwataha ushike mu cumba uzingurure Bibiliya uyisome 24 heures. The writer is saying Umwanditsi ariko aravuga ngo that reading the word and meditating the word should be your lifestyle. ariko aravuga ngo gusoma ijambo no kugiyumvira ko no kuririmbura bikwiye kuba mu buzima bwacu bwa misi yose. It should be a priority. Ntibikwiye kuba ibintu tuvuga ngo ntegerezwa gukora ibinyene gusa. It should be the way we start our day on a daily basis. Nuburyo dukwiye gutangura ijambo umunsi. How do you start your day? Mbega umunsi utangura gute? And how do you end your day? Ni gute utangura umunsi wawe, ni gute unawurangiza? Do you say, this 30 minutes, I'm not going to be on WhatsApp, on Instagram, on TikTok. I'm just going to dedicate these 30 minutes to read one chapter of the Bible. Mbega bihora bishika ukavuga uti muri iyi minota 30 ngomba nzimye phone ndeke TikTok na WhatsApp nsome ijambo ry'Imana nongere ndagiyumvireko. That's the only way a blessed man lives. Uwo ni wo muntu w'umunyamugisha bene data. And I will tell you the blessing. Kandi ndakubwira imigisha iri kuri uno muntu. This man is like a tree Uyu muntu ngo ameze nk'igiti planted gitewe by the streams of water. hafi y'imigezi y'amazi. Who of you have been to the ocean? Ni bande bamaze kushika kuri ocean? Many of you, right? Yes. How do you feel when you are at the sea? Ni gute wiyumva iyo uri ku nkengera z'ikiyaga? How do you feel the experience at the sea? Ni gute uhora wiyumva iyo uri hahandi kuri beach ku kayaga? You feel relaxed, don't you? Wumva utuje cyane. You feel at peace, don't you? Wumva ufise amahoro hajya. Now, the writer is giving a metaphor. Umwanditsi rero w'ino Zaburi ariko aragerageza kuzana imvugo ngereranyo. To compare this man that doesn't stand in the ways of the men, of the sinners, he is bringing a metaphor of the man who doesn't walk in the counsel of the wicked, who doesn't sit in the seat of the scoffers. He is comparing to this man who is seated at the sea.
ariko agerageza kugereranya uno muntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranyi. Uyu muntu yamarimbura ibyagezwe by'Imana ku murango no mu ijoro, ariko amugereranya n'umuntu n'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. What does that mean? Bimeze gute? Bisobanura iki? It means this man is in the right standing with God. Bisobanura ngo uyu muntu ari mu kibanza ciza, hagaze neza hagati yawe n'Imana. And not only it doesn't stop there, the Bible continues and says, he shall yield his fruits. Kandi ngo azokwama yama ivyamwa vyiwe. What does that mean? Ivyo bisobanura iki? It means this man is a blessed man. He is always fruitful. Uyu muntu ngo n'umuntu yahezagiwe kuko yama ivyamwa. A blessed man is the one who is always fruitful. Umuntu yahezagiwe n'umuntu yama agira ivyamwa bimwamukako. And its leaf does not wither. Kandi ngo amababi y'iki giti ngo yamatotahaye ntiyigera yuma. What does that mean? Ivyo bisobanura iki? That means that this person, Ibi bisobanura ngo uyu muntu in all his life, mu buzima bwiwe bwose, because he is in the will of God, because he always in the walk with God, kubera ko ari mu bugombe bw'Imana, kubera ko yama ariko agendana n'Imana, he's always stable. yamara ahantu hari stable. Are you always stable? Mbega mu buzima bwawe wamuroraniwe? If you count your life, if you count and examine your life, how do you feel about your life? Don't you always feel like you are so scared of life? You don't know what's going to happen tomorrow. You always are so scared of your life. Mbega iyo uri kuriyumvira ku buzima bwawe ni wamufise ubwoba uvuga uti jewe ndagowe, jewe naragowe, ubuzima bwanje buri muyabira burageramiwe. That's a wonder. Ndiba ico nico nibaza. If you are a blessed man, nimba uri umuntu w'umuhigwe, and all that he does, ngo ivyo akora vyose he prospers. bimubera kuno. Now, because you say that whatever you do, you don't always prosper, kubera ko mwavuze muti twebwe ivyo dukora si igihe cose twama turoranirwa, but this blessed man, whatever he does, he prospers. ariko uyu muntu w'umunyamugisha ngico akoze ko cose gitanga Now, umugisha. what does it mean theologically to prosper in everything you do? Ivyo bisobanura iki mu buryo bw'ijambo ry'Imana yuko ikintu cose ukoze gitanga umugisha? Because you are always in the will of God. Kubera yuko igihe wama uri mu bugombe bw'Imana, Because you do not walk in the counsel of the wicked, kubera yuko utagendera mu nama z'ababi, stands in the way of the sinners, guhagarare mu nzira z'abanyabyaha, nor sits in the seat of ngo scoffers, wicarane n'abacokoranyi, you hear clearly the will of God. urumva neza ubugombe bw'Imana. Your life, Ubuzima bwawe you do whatever God is doing. iyo uri gukora ikintu gikora arico wumvise ku Mana. Whatever you are doing, Ivyo uri gukora vyose, your life is concentrated in the will of God, and whatever you do to be blessed, it must be from the will of God. ubuzima bwawe buba bushinzwe mu bugombe bw'Imana. Ivyo ukora vyose biba bizananye mu bugombe bw'Imana. Now, because we are so much poor from where we come from, we always want life to be fast. Everything must be fast. Kubera yuko iyo twazananye mu muhira wacu turabakene, ubuzima bwacu bwubakiwe aho hantu ku bukene, twama dushaka kuronka ubutunzi bwihuse. We should learn Twategerezwa kwiga to be like this man kuba nk'uyu muntu who is at the still water. yama hafi y'imigezi y'amazi.
And for sure, kandi by'ukuri you shall yield your fruit. ivyamwa vyiwe azokwama vyama Because you do not walk kubera yuko udatambuka in the counsel of the wicked. utagendera mu nama z'ababi You do not stand in the ways of the sinners. udahagarara mu nzira z'abanyabyaha No, you do not sit in the seat of scoffers. uticarana But n'abacokoranyi your life, your ariko joy ubuzima bwawe umunezero is wawe always built on the joy of reading the word and wama hear what wubakiye God ku is gusoma saying in ijambo your life. ry'Imana no kuryiyumvirako ijoro n'umurango. That's a blessed life. ubwo nibwo buzima buhezagiwe. I don't know what kind of life you want to live. siniyumvisha ubuzima ushaka kubamwo. That's my life. That's what I want ubu to nibwo live. buzima jewe nshaka kubamwo. When I met my wife for the first time, igihe ahura n'umugore wiwe ubwa mbere she said, "Where are you taking me?" yavuze ngo uriko uranjana hehe? Because I'm sure we're going to be rich, right? yavuze ati by'ukuri tuzoba abatunzi. I told her, she's here. ariko naramubwiye ari hano. You follow me. namubwiye ati urankurikira. You will not get money. nta mafaranga uzondonkako. But with my God, we shall survive, we shall live, and ariko nothing, kubw'Imana mfise tuzobaho. there's nothing in the world you shall lack. nta kintu na kimwe uzobura kuko dufise I Imana. didn't impress her with life that I will bring to her. sinigeze namubwira ati zoguha ijuru kuko ntaryo noronka. No, I said, whatever I have namubwiye nti ivyo mfise is God. ni Imana. icyo mfise cyonyine ni Imana And gusa. you shall see the God of my life. kandi Imana iri mu buzima bwanje uzoyibonesha amaso yawe. She has never lacked nta kintu na kimwe yigeze abura nabishingira intare. until today. kugeza uno munsi We have never lacked, ntacyo twigeze and we will tuyiburana. never lack. ntacyo tuzigera Because tuyiburana. David said in kubera his ko word, Dawidi yarabivuze mu ijambo ryiwe I was young and now I'm old. ngo nari umusore ariko ngo none uyu munsi ndi I have umutama. never seen the righteous man sinigeze mbona umugororotsi forsaken, yankwa, or I have never seen his kids kandi sinigeze mbona abana biwe beg for bread. basabiriza That's the umukate. promise I need to give my sons. iryo ni isezerano nkwiye guhereza n'abana That's the banje. legacy I need to give my sons and ubwo daughters. n'ubudahangagwa nkwiye kubwira abana banje n'abakobwa banje. They shall see the inheritance of their father. bazobona ukugirirwa neza kw'abavyeyi babo. They shall see that there has been a father bazobona yuko higeze kubaho umupapa who used to love God, yigeze kuba akunda Imana, who used to love God with all his heart, yigeze mind, gukunda Imana n'umutima wiwe wose, and might. kandi byose birakunda. I don't know what you want to give to your kids, sinzi ico nawe uzoraga abana bawe. but if you are a blessed man, nimba uri umuntu w'umunyamugisha, don't leave your legacy into money. ntushire ibyifuzo byawe ibyizigiro byawe mu mafaranga gusa. Don't leave your sons and daughters, your grandsons and your granddaughters material. ntuzurage abana bawe ubu butunzi bw'ibintu bifadika. A blessed man umuntu ahezagiwe is the man that leaves the legacy ni umuntu abayeho mu buzima that even those that we come from his lineage ni umuntu abayeho ubuzima ku buryo na ba bandi bazomukomoka ko mu myaka myinshi yarapfuye shall see the blessing. bazobona umugisha wiwe. Your father and my father, umupapa wawe n'umupapa wanje, they are poor, but I know their grandfather were rich. umupapa wawe n'umupapa wanje barakenye, ariko kandi ndabizi neza mu basokuruza bacu bari batunze, bari bafise amafaranga. Why? kubera iki? We all come here because we need a survival. twese tuza hano kubera yuko dukeneye kubaho. But there are people, I tell you from now, from generation to generation, ariko hari abantu ndakubwira kuva uyu munsi no kuva mu binjana by'amageneration, because their father, kubera abavyeyi babo, because their grandfather kubera abavyeyi babo abasekuruza babo were faithful men,
bari abantu babizigirwa, Well, men who love to read the word and struggle with it, bari abantu bakunda gusoma ivyanditswe bakanabirimbura. they are benefiting from this lifestyle. Uno munsi ababakomotseko bariko babona umugisha. I wonder your life. Ndiko ndibaza ku buzima bwawe. Are you living as a blessed man? Mbega uri kurabaho nk'umuntu w'umuhirwe, Or you living as a wicked man? canke uri kurabaho nk'umuntu wa wundi w'umugorwa? And the only way we live a blessed life, Uburyo bwonyene tubaho ubuzima bwo kuroranirwa it is when we immerse into Christ, ni cagihe honyene twinjiye muri Kristo, and our life ubuzima bwacu changes completely. bugahinduka by'ukuri, And our way of life, inzira zacu zo kubaho, our mindset, ivyiyumviro vyacu, our way of thinking, uburyo twiyumvira, we always reflect Christ. twame twiyumvira nk'uko Kristo yiyumvira. That's a blessed man. Uko niko umuntu w'umunyamugisha ameze.